abandura ni benshi haba mu mihana haba mu buzi, ivyo bigatuma bitacoroha ko ikiza ca corona kiguma ribanga mu Burundi. Nk'uko amakuru yo kwizera turonka bivuga, mu nzego zitandukanye zaba iza leta canke iz'abikorera utwabo, ico kiza kibandanya kurandagata. Nko mu nama nshingamateka abaharurwa muri 40 nibo batagitonda mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kubera bagwaye. Ivyo binatuma amategeko amwamwe asaba ko yemezwa harabwa ibitigiri asubizwa inyuma. Mw'itangazo ryasohotse kuri uyu wa gatanu, ubuyobozi bwa banki ya Bankobu busaba abakozi n'abanywanyi bayo kwambara agatambara gafuka umunwa n'izuru, mbere bukanabemerera no kubafasha kugira bicandagishe. Amakuru ava muri iyo banki avuga ko ibitigiri vy'abagwayi mu bakozi vyabaye vyinshi, kandi ivyo biri no mu yandi mabanki. Ahandi havuga ico kiza ni mu nzego z'umutekano, cane cane mu biro bikuru vya gisirikare. Amakuru avayo akemeza ko bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye bari ku musego, uhereye ku cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Mu ndwi iheze, umugwi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu warashizeho ibindi bibanza 6 vyo gupimiramwo uyo mugera mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye bakaba bafise ubwoba ko ivyo bitigiri bishobora kuduga muri iyi misi mikuru iheze umwaka. Naho hari abashima ko leta iriko irafata ingingo zimwe zimwe, babona ko hakibuza umugambi w'igihugu wo gucandaga abanyagihugu umuti wo kurwanya ico kiza. Ikiranganji bukaba bwerekana ko n'imiburiburi ku munsi umwe togwa abanduye 108, abandura bakaba bangana n'ibice 15 kw'ijana vy'ababa bipimishije. No mu bihugu bibanyi ako karanda karabateye ubwoba, bakaba bariko barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu. Kuvuga nk'igihugu c'u Rwanda cafashe ingingo yo kugabanura amasaha yo gutembera mw'ijoro, kugabanya abitabira imanza canke kuzihagarika. Izo ngingo nyene ni nazo zafashwe mu gihugu ca Uganda. Iruhande y'izo ngingo mu Rwanda, mu kwiyunguruza mu miduga rusangi hakaba hasabwa ko uwo maze gukwiza incanco 2 no mu kuja mu bindi bibanza bihuriramwo abantu benshi harimo n'ibirabo. Ivyo bihugu bikaba vyafashe izo ngingo kubera ibitigiri vyaduze cane vy'abandura muri no minsi. Ishirahamwe mpuzamakungu riraba amagara y'abantu bisigura ko ibitigiri biriko biraduga kubera umugera mushasha wa corona uzwi kw'izina rya Omicron wandukira cane ku buryo butari bwaboneke. Bukaba bumaze kwibonekeza mu bihugu birenga 77. Umuyobozi mukuru wa OMS yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko uyu mugera ushobora kuba ari wo uriko urarandagata no mu bindi bihugu naho batarashobora kuwutora.